Okay. Reka ndabibutse gato kumbure abo tutari kumwe ku musi w'Imana. Ku musi w'Imana uheze twatanguye kuganirira hamwe icigwa gikomeye gose mu buzima bwa Kristo. Antuka ntifuza ko hari umuntu numwe yoyoberwa ibijanye n'iki cigwa. Nibaza ko ngira afate pene mbere yo gusubira inyuma gato kugira ngo n'umuntu yoba atarahari yumve ivyo twarimo. Sishobora kuza kuvyagura byose mugabo ndagomba kumera nk'umuntu azana ibintu nyamukuru nariko ndavuga kugira ngo umuntu wese muri twebwe ntagire usigara inyuma. Turi umuryango nifuza ko tujana twese. Amen. Ku musi w'Imana twatangiye kuganira hamwe icigwa kigufi mugabo gikomeye. Icigwa kivuga ngo ubushobozi bwo kwakira ijambo ry'Uhoraho. Ubushobozi bwo kwakira ijambo ry'Uhoraho. Iri kurasoma muri Bibiliya urabona ubushobozi bw'ijambo ry'Imana. Ariko kandi ukabona aho ritagize ubushobozi. Atari kubera ko ijambo ubwaryo risanzwe ridafite ubushobozi, ariko kubera ko warihawe ataryakiriye. Ubundi Imana ivuze ijambo. Bibiliya ivuga muri Yesaya 55 uhereye ku murongo wa 11. Ivuga ngo ibiri inyuma yaryo kugira ngo irishitse. Mwumve ko atajambo na rimwe ry'Imana girebanga rimwe ryonyene. Igihe cyose Imana itanze ijambo irariherekeza. Imana ishoboye kubwira ngo iguha ijambo ati genda ukore biriya bintu hama ikisigara inyuma. Imana ikiguherekeza muri ico gikorwa kubera ivuga ngo iteramiye ijambo ryayo kugira ngo irishitse. Mu yandi majambo Imana n'ijambo ryayo vyama bimatanye. Imana ntigera itandukana n'ijambo ryayo. Rero neko ndabereka ko Imana igomba guhindura ubuzima bw'umuntu. Mwumve neza. Ntimuhanura imuha ijambo. Imana igomba guhindura ubuzima bw'umuntu. Ntimuha amafaranga. Imuha ijambo. Imana igomba guhindura societe canke communauté. Imana nishoboye gukora nk'abantu gushireho ibihano n'ibindi. Ibihano nishoboye guhindura abantu. Muga ikintu gishoboye guhindura ubuzima bw'umuntu ni ijambo. Imana itanze ijambo, iryo jambo rimeze nk'umuti. Ni nk'umuntu agwaye agafata umuti. Uwo muti afashe ucutangura igikorwa cyo gukiza umubiri wiwe. Alo biriva ngo mwakirana ubugwaneza ijambo ribibwe mu mitima yanyu. Ryo rishobora gukiza imishaha yanyu. Ijambo rishoboye gukiza, n'umuti ukiza, riravura, rirahindura. Alo mu buzima usanga mu buryo bumwe cyangwa ubundi waragwaye ingwara utazi. Uravye nyene uvuga, uravye nyene ugenda, uravye nyene ukora, uravye ibi canke biriya ushoboye gusanga hari ingwara kana kawugwaye mugabo utazi. Mbwa iyo ngwara ikizwa n'iki? Ikizwa n'ijambo rivuye kuhoraho, rigushitseko, rikujeko. Ijambo rikujeko Imana ibikwiyumviriyeko. Rero ni kimwe rero ko Imana itanga ijambo ryayo. Mugabo ni kindi kuri hawe aryakira. Ari umurongo umwe twasomye nifuza ko dusubira gucayo gatonye, reka tujane gato. Tujane hariya mu bami ba kabiri igice c'indwi umurongo wa mbere aravuga ngo Elisa aramwishura ati mwumve ijambo ry'Uhoraho. Uko niko Uhoraho agize ngwejo nk'aya mango kwirembo ry'Isamariya ingero y'ifu igogoreze izogwa shekeri imwe kandi n'ingero zibiri za sayiri zizogugwa shekeri imwe nyene kabiri no shaka. Ariko umugabisha uwo umwami yagenda yegamiye yishura uwo muntu w'Imana ati mbega Uhoraho naho yotobora amadirisha mwijuru ivyo byoshoboka. Aramwishura atuzobirabisha amaso ariko uzobijyako. Akana karoro keza ko umuntu yananiwe no kwakira ijambo ry'Imana. Reka ndabaza muri context gato. Aha anye hateye inzara ikomeye cyane ku buryo abantu batangura kujyana. Hama mbere batangura
kujya n'imitwe y'indogoba zabo. Haba ibintu byinshi cyane kubera inzara ikabije yari ihari. Hamumvugishwa n'Imana yakira ijambo rivuye kuhoraho. Niko ndababwira ikintu nifuza kugumana mu mutwe. Ijambo ni solution y'Imana ku bibazo by'abantu. Yakira ijambo ry'uhoraho ababwira ngo uku ni kuhoraho hagize. Ejo ifu y'ingano igogorese neza izo bigugwa shekeri imwe. Ati mbere n'ifu ya sayiri na izo bigugwa nyene shekeri imwe. Hama umuvugishwa n'Imana arasohoye ijambo, abantu bararyumva, bamwe sinzi ko bagize no kwavuza ati reka tupfe kwihorera tubirindire. Mugabo habamwo umuntu umwe yari umugabisha akomeye cyane, umunyabwenge, yagendanira umwami, mbere umwami yagenda mwiseguye, aravyimvira, aravuga ati no ibintu ntivyoshoboka, ati no bitahura nkamwe Imana tubwiye ati mu mezi 5 ari imbere tuzoba twarimye izoduha imvura, hama ivyamwa bizoba vyeze bimwe bimwe. Ati mugabo uvuze ejo izo mpinduka zoba gute? Amazi yarakamye, imyonga yarakamye, nta ivyasi vyarakamye, byarumye, nta kintu na kimwe kihari, isi yaragadutse. Ejo izo mpinduka zoba zivuye he? Arabishira mu mutwe, yumva birase gukwigwayo. Hama vyanka gukwigwa mu mutwe, vyanka nuko ahora. Reka ndagufashe gusa, igihe uzokumva Imana ikubwiye ibintu bidakwigwa mu mutwe uzopfa umuhora. Ntuzuvuge contre ijambo. Okay, vyanse kukwigwa mu mutwe, vyanka nuko ahora acaravuga. Avuga ati muvugishwa n'Imana. Ivyo uvuze ntibishoboka. Ejo mu gatondo ivyo nivyo bishoboka. Ati raba na wewe vyihweze neza, birabe na wewe abantu bashonje ingene bangana, izo ndya zibahaza zovanye. Mbega imirimo iza kurara irera iri joro, mbega izo barimwe nande? Imvura iragwa batere bikure ejo mu gatondo basorome. Ivyo nivyo ukunda. Ha mumvugishwa n'Imana acamubwira atumviriza, we kugararije Imana uzopfa, ariko ico ndagusabiye nuko uzopfa ubonye ko Imana itabesha. Acamubwira ngo ejo ivyo bizoba, hama uzobirabisha amaso, hamuhejeje kubibona uzocufa. Imana ni Imana ikingira icubahiro cyayo, irakigwanira, kandi nyuma ijambo ryose ivuze iriteguye kurishitsa. Ndafise agasoroga kavuga ngo Imana ntishoboye kuvuga ivyo idashoboye gukora. Kirazira Imana igihe cyose ivuze ikintu ishoboye no kugikora. Naho bukeye vya bintu biraba kujya nyene, singiye kuja mu vyabaye kugira bibe, mugabo bukeye ifu y'ingano igogorese neza yaguwa shekeri imwe. Mu gatondo nyene sayiri yaguwa shekeri imwe. Nyamuvugishwa nyamugabisha arabibona, hamara carafa. Afa atabiriye. Uku niko abantu batizera vyamabiba, bama bapfa babonye ko Imana igira neza, mugabo bagapfa batabiriye. Mugabo nagomba kugufasha kuzopfa ibiriye. Ngomba kugufasha ko ntuzopfe muri uwo mubiri utabiriye. Cyo gituma ngomba kugufasha kwizera, ngomba kugufasha utabwira muri kwizera. Alors mwumvirize, muvugishwa n'Imana aravuza ijambo, umugabisha araryumvise, biranka ko umutima we uryakira. Alors Bibiliya ivuga ngo umutima ni umuntu yizereje, umutwe ni wizera, umutima ni umuntu yizereje. Ije gituma ariko ndababwira, ngenda basaba kantu hinduka mugenza mubwiye ati felicitation ko ufise umutima. Mugwita gatusha mubwiye ati felicitation ko ufise umutima. Ikiremwa cyitwa umuntu sicyo cyonyene cyahawe umutima, n'ibindi bikoko birafise umutima. Mugabo nicyo cyonyene gifise umutima wizera. Ndasubiramo, umuntu niwe wenyene afise umutima wizera. Burya inkana ushoboye kuyibwira ngo uko niko Uhoraho agize, yo kumva mbwa ntiyo kwizera, ntifise capacity yo kwizera. N'umumarayika ashoboye kuzanira ijambo ry'Uhoraho, mbwa nashoboye kwizera ijambo ry'Uhoraho. Kwizera
ni ingabire yahawe abantu b'Imana gusa. Abana b'Imana ndibo bahawe ingabire, capacity yo kwizera. Kwizera bivuga ngo nukumenya gose udakekeranya ivyizerwa kwa rukuri. Imana yarakuhaye iyo capacity yo kwizera kandi udakekeranya yuko ijambo rya rukuri. Ati pastor bigenda gute? Bigenda uko nyene Imana yaduhaye iyo capacity yo kwizera. Ni bande bizera ko Yesu yapfuye akazuka? Voilà, iyo ni preuve inyereka neza ko wahawe ingabire yo kwizera. Yesu yapfase wari uri, umusaba yabambwe ko ntawuzi, igisagara yapfiriyemo ntacuze. Wakuze uvyumva gusa. Mugabo nuwo guca umutwe urabizi kandi urabizi ko Yesu yagufiriye. Yikore n'ivyaha by'abari mu isi kandi mu yapfiriye nawe urimo. Muga ivyo vyakujemo gute? Imana yaguhaye capacity yo kwizera. Amen. Ati pasa kubereka yiduhaye bivuga ngo umuntu atizera ntibishoboka kwa yihimbara. Ikeneye ko wewe uyihimbara. Rero uyu mugabisha biranga kwa vyizera. Bari Imana aha rero niho ngomba guhagarara gato nivyo nako navuga. Imana iguhaye ijambo. Ikintu ca mbere yacurikarikira mu mutwe. Dufise ikibazo ko twese twigiza abaseranguzi, ijambo tugomba kuriserangura. Tugige ijambo nibagiga, ijambo baragizera. Ijambo nibari nta maroshershe. Ijambo rikubwiye ngo uri umwana w'Imana, take it. Ndi umwana w'Imana. Ijambo rikubwiye ngo ibi bimeze uku akira. Nta buseranguzi ufise ogira kugira ngo utebutore ivy'imhemu mu mutwe. Ivy'imhemu nibisobanurwa mu buryo bw'umutwe. Ivy'imhemu bisobanurwa mu buryo bw'imhemu. Alors nicyo gituma bivuga ngo dufise umutima wizera. Imana yaduhaye umutima wizera. Yaduhaye umutima ufise capacity yo kwizera. Alors nicyo gituma bigusaba apana kukarikira ibintu vyinshi ahubwo kwizera. Imana nikeneye umuntu ashishoza cyane. Imana ikeneye umuntu yizera cyane. Biragoye kubwira aba intellectuel, ndashimana ko yaduhaye ishengero mu aba intellectuel benshi. Mbwe biragoye ibi bintu kuvyigisha aba intellectuel. Ko aba intellectuel n'abantu bari mu mutwe. Ibyo ndabivugira ahantu hamwe hari yanye baca bavuga ati ame mbwa mwebwe muri ko muriyumvira. Nta kibazo mwiyumvire muga mumenye ko ijambo ry'Imana ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana bararyakira ntibari karikira. Bararyakira. Uyu mugabishe nivyo vyamugoye ravyimviriye. Ati muvugishwa n'Imana ntutugira ibijuju. Uvuze mu gatondo asika amasaha 12. Mbwira ingene ivyo bintu vyo wavyabaye. Ariko biriva ngo harahiye umuntu yizera. Umuntu yizera, umuntu yakira ijambo nk'umwana muto. Mwana muto nk'ubu uvuye muhira mubwiye ati ndaza kukuzana indege ushitse arayikwishyuza. Nta kinga ugira, ugenda n'amaguru, mugabo arakwishyuza indege. Kubera iki? Agufitiye confiance. Alors ukwizera mu ijambo ryumvikana no kugira confiance Imana. Ikubwiye ngo ibi bimeze uku, take it. Bimeze uko nyene. Hallelujah. Okay. Icambere navuze ko imitima yacu niyo yizera Imana. Niyo yizera ijambo ry'Imana. Mugabo imitima yacu nayo yagenewe kwakira ijambo ry'Imana, kwizera ijambo ry'Imana, apana iry'abantu. Usomye birivuga ngo umutima ni umuntu yizeresha hama akaturisha kanwa. Muga naho umuntu yizeresha umutima akaturisha kanwa ntiyizera ivyo ari byo byose, yizera ijambo ry'Uhoraho. Amen. Bibiri ikongera kavuga ngo ukwizera kuva ku kumva, ariko kumva ijambo rya Kristo. Iyo umuntu ariko arumva ijambo rya Kristo, kimwe mu byo rizana muri we rizana ukwizera. Uko kwizera kwa Bibiliya ni kuzanwa n'ikindi, kuzanwa n'ijambo rya Kristo. Amajambo y'abantu kuzana ubwoba muri wewe, ukwizera muri sens contraire, ishe kuzana kwihebura n'ibindi. Mugabo ijambo rya Kristo rizana ukwizera mu mutima wawe. Rero iyo ndiko ndavuga ibijanye no kwizera Imana cyane no kwakira ijambo ry'Uhoraho, nashaka dufatira akaroro gatonyi kwishengero rya Bitesalonike.
raba ingene Paulo yavuze Abitesalonike 2:13 yavuze gutyo, yavuze ngo igihe twazi wanyu tubazaniye ijambo ry'ubutumwa bwiza ntimwaryakiriye nk'ijambo ry'abantu. Aka kantu k'abantu mukumve, ntimwaryakiriye nk'ijambo ry'abantu, mbwa mwaryakiriye nk'ijambo ry'Imana nk'uko riri koko. Ngiyi sokre ni ugushobora kwakira ijambo nk'ijambo ry'Imana. Reka fate ko, reka mere nk'uzana mu bintu byumvikana ibyo Paulo karavuga. Paulo yaraje arigisha abantu bamuravye gutya niwe babona hagaze imbere yabo. Mugabo iryo shengero sinzi ubuntu byagiriwe rirashobora gufuta Paulo imbere yabo, hama bafata ko Paulo ari intumwa ahagaze mu gishingo ca Kristo. Hama ivyo ari karavuga baravyakira nk'ijwi ry'Imana ku buzima bwabo. Alors bari Imana mwumve ko umuntu ashobora gutonda mu makoraniro imyaka igihe yumva ijambo rya pastori, mbwo undi muntu ashobora gutonda mu ikoraniro yumva ijambo ry'Uhoraho. Ni vyimvira abantu bafise, aje mu ikoraniro umwe aje kumviriza pastori, undi aje kumviriza icyo Imana ivuga. Ukwizera ni kwigera kuza wumvise ijambo rya pastori, ukwizera kuza wumvise ijambo ry'Uhoraho. Mugabo ijambo ry'Uhoraho bisigura ngo nugushobora kwakira ivyo biriko biravugwa nk'ijambo Imana yagutumyeko. Amen. Twaciye tuvuga ikindi kintu yuko umaze kwizera mu mutima ibiriko biravugwa ko bikwerekeye ko ari ijambo ry'Uhoraho kuri wewe, ukaryakira n'ubugwa neza. Igikwirikira no kuryakira mu buryo bwo kuvuga ati yes amen. Tuvuga ati amen. Akana kantu womenga karasanzwe, mbwa ni gasanzwe. Amen yafise kisigura. Mwisi imwe mu amen surudome si jambo ry'indome zine. Amen ni jambo rya confirmation, ni jambo ryo kwemeranya, ni jambo ryo kuvuga ngo ivyo uvuze ni wi, ivyo uvuze ni ego, ivyo uvuze ni bibe gutyo, ivyo uvuze ni ukuri. Iyi jambo rivuzwe hama umuntu akaryakira ati amen ndaryakiriye, iryo jambo usa nk'umuntu arikuye mu kirere arigize igiwiwe. Iyi jambo ritanzwe gutya hama hakabura umuntu aryakira rirarengana. Muge iyi jambo ritanzwe gutya hakaba umuntu ari sumakura terme nkoresheje nibaza ko yumvikana, ari kwega umuntu ari aryatira haba iryo jambo ndaryakiriye nigi wanje. Iryo jambo ryakiriye gutyo uraryakiriye nyene mu mutima wawe, hama uryakiriye mu mutima wawe birivuga ngo rica ritangura gukorera muri wewe. Now uyu munsi rero nagomba mvuge ikindi kintu gushika ngana ariko ndavuga mera nkusubiramo ivyo twize. No munsi rero nagomba mvuge ikindi kintu sinzi ko ari abantu baba baciteguriye. Haleluya. Abantu baciteguriye bavuga amen nini? Amen. Nari mvuze ngo amen nini? Amen. Yes. Bati ngenda guhindura ubuzima. Ati kuvejo genda urondere yindi nzu uzobamwe nziza mu Irohero. Jugenda wiga imodoka urondere na permis de conduire. Ati uce uhindura aho wigisha abana, urondere yindi shure n'ibindi. Hari umuntu akubwiye ivyo bintu automatiquement wocuja kubikora. Nukuntu muzi nubushobozi uzi afise, hama uranazi ingene yubaha ijambo ryiwe. Hama ari n'undi muntu akubwiye ati akakubwira ivyo nyene ati ejo nzoguhindura ubuzima, genda urondere permis de conduire utangure kwiga imodoka, genda urondere inzu yindi n'ibindi nk'ivyo. Wocu uvuga ati banzo hindura ubwiwawe. Kubera iki? Ninge numuzi muri ico gihe nta uramuzi ko atabushoboza afise. Urabizi ati uravuze mugabo nta pawugira. Ushaka kubinyipfuriza mugabo ntufise ubushobozi bwo gushira mu ngiro. Ushoye kuba ari ibintu kabisa nturi kuramenda mugabo mfise dute ku bushobozi bwiwawe. Hama hari n'undi muntu ashoye kuba bishoboye akabikubwira uko nyene mugabo ukiyumvira ati nabimbwiye
nsanzwe ndamuzi ko akinisha amajambo, arashobora kubihindura mu mwanya uri imbere. Rero nabimbariye sinosha bwose ngo ndabikore ijana ku ijana ko abimbiriye, reka ndindire nihagera nkasanga aracyafise iyo version nyene nzobibona. Kubera muri iki gihe ntuduta ubushobozi bwiwe, uduta ahubwo ubwizigirwa bwiwe. Mubwire amen. Rero kubijanye no kwakira ijambo ry'Imana, hari ikintu gikomeye ngomba kukwigisha kino gitondo, nukumenya nature y'Imana. Kuko ni ijambo ry'Imana wakira, mga kugira uryakire ifo kumenya ubwizigirwa bw'Imana, ifo kumenya n'ubushobozi bwayo, ifo kumenya ko n'ijambo ryayo birivuga ngo ntizokwemera ko ijambo ryayo na rimwe rikorokera hasi. Imana ikubwiye ijambo, d'ailleurs birivuga ngo yarishize hejuru y'izina ryayo. Sinzi ko ushoboye kwiyumvisha icyo bisigura gushira ijambo ryawe hejuru y'izina ryawe. Bisigura ngo mvuze ijambo naho byonsaba ikiguzi kingana gute nzorikora. Imana bari Imana, ikintu cyambere worotena Imana nikinisha amajambo. Nimba hariho sinzi ko navuga umuntu wa mbere atahura ubushobozi bw'ijambo ni Imana. Imana ishoboye gukinisha ijambo ryayo, kuko Imana ivuze ijambo ntica yitegura kuribona ribaye. Imana ivuze ijambo irabizi ko ribaye. Nishobora rero gukinisha ijambo ryayo. Itevye kuvuga nuko itagomba kubikora. Mugabo ivuze c'est fini. Nishoboye kudakora icyo yavuze. Yabivuze point. Haleluya. Kwizera ijambo ryayo canke kwakirana ubugwaneza ijambo ry'Imana birafatanye no gutahura ingene Imana iha agaciro ijambo yavuze, ingene Imana idakinisha ijambo. Haleluya. Ariko kandi biranafatanya hose gutahura ubushobozi bwayo. No musi ndaza kubifatanya ibi bintu bibiri. Reka tujane hariya mu gitabo cy'Itanguriro igice cya 17 uri umurongo wanje wa mbere ngiye guherako. Itanguriro igice cya 17 umurongo wa mbere. Vuga ati Imana yanjye irashoboye. Vuga ati Imana yanjye irashoboye kandi vyivuze irabishitsa. Itanguriro 17 umurongo wa mbere avuga ngo Aburahamu amaze imyaka 99. Aburahamu amaze imyaka 99. Uhoraho aramubonekera. Aramubarira. Ati ni je Imana ishobora vyose. Vrizingine Imana yipresence Aburahamu reka ndabibuza amateka makenyi yiwe. Aburahamu ari wabo ameze neza. Hanyuma aramubwira ati va mu gihugu cy'iwanyu, va mu muryango w'iwanyu, va no mu nzu ya so, ugende mu gihugu nzokwereka. Aburahamu yumvira iryo jwi, arahaguruka ava mu gihugu cy'iwabo, ava mu bwoko bwabo, ava mu muryango wabo, ava mu nzu ya se. Aburahamu atanga urugendo atazi yagiye. Mbwa hagati yaho mu nzira Imana iramwiyereka. Imana yamubwira ati Aburahamu, mvizingine mu presence, ndi Imana ishoboye vyose. Iri jambo Imana ishoboye vyose ni El Shaddai. So tuvuga ati El Shaddai. Imana ngamubwira ati Aburahamu, ndi El Shaddai, ndi Imana ishoboye vyose. Kubera iki Imana imbere y'amasezerano Aburahamu, imbere kumushika n'iki yamutwara, ibanza kumwibutsa iciri ubushobozi bwayo. Kubera tubanza kumwibutsa ibintu nk'ivyo, sirema ko ifise ikintu igomba gutera mu mutima wa Aburahamu. Imana irikitwara ahantu Aburahamu, mbwe Imana ikene ko Aburahamu yizera. Imana iriki amasezerano Aburahamu, mugabo irakeneye ko umutima wa Aburahamu uyizera. Kuko Imana naho yovuga hama ntiyagira umuntu yizera ivyo ivuze, iryo jambo rirarengana. Imana irikirondera iki mu kubanza kwidefinisa mu maso ya Aburahamu ngo ndi Imana ishoboye vyose.
irafise ikiri kirashaka nico ngiye kukwereka. Alors kugira utahure ico bisigura Imana ishoboye vyose, ifo kubanza gutahura ico bisigura El Shaddai. Amen. Iyo tuvuze El Shaddai, nimwumve nibifise canke Imana ishoboye vyose nibifise isobanuro nk'umuntu ashoboye gukora ibintu vy'inguvu akoresheje ubushobozi bwiwe. Sicyo bisigura. Nibisigura nk'ubu ndashoboye guterura ingoma, ndashoboye guterura amapiano, ndashoboye guterura amabafre, ndashoboye guterura ka, sicyo bisigura. Ariko naco kirimo ngasi icyo cyonyene. Icyo bisigura El Shaddai canke Imana ishoboye vyose bisigura cyane cyane Imana yikwije. Mwanyumvise neza. Haleluya. Birasigura suffisance. Birasigura Imana yikwije, idakeneye aide y'umuntu n'umwe, idakeneye support y'umuntu n'umwe, idakeneye ubufasha buvuye ku muntu n'umwe. El Shaddai bisigura ngo Imana yexista atakindi kintu na kimwe kiyifashije kubaho. Ni Imana iriho utabigizemo uruhara. Ni Imana ishoboye vyose mu madomene yose. Imana yibwira Aburahamu ati Aburahamu ndaguhamagaye, ndaguhaye amasezerano, mugabo nta wundi muntu nkeneye ko azoyashitsa mu buzima bwawe. Ivyo ndakubwiye nije nzobikora ko ndi Imana yikwije. Haleluya. Aburahamu ndagukuye iwanyu, mugabo dori nzokwereka uba. Ati Mana ninda zohama si keso y'umuntu azohaguha, je ndaguhamagaye ndikwije, ata wundi muntu ariho ndiho, ata kintu kirabaho nariho, ata kintu ndakora narisanzwe ndiho. Isi itararemwa nariho, ijuru itarabaho nariho, ata kiremwa na kimwe kirabaho je nariho. Ndashoboye kubaho vyose bitariho kandi ndashoboye kubaho vyose biriho. Ati rero Aburahamu ntugire susi, tahura uguhamagaye wariwe. Nije ndakubwiye ngo viwanyu, nije ndakubwiye ngo va mu muryango w'iwanyu. Ni wakenera umuryango, nari ndi imiryango itarabaho nzokubera umuryango. Ni wakenera abana nzokubera abana, ni wakenera ishamvu nzokubera ishamvu, kuko ndi Imana El Shaddai. Haleluya. Niganza mugenza mu byati Imana yanje ishoboye vyose. Ano nivyo shoboka guhaguruka nguve mu muryango wa so, hama ngugende uhamagawe n'Imana datahuri yariyo. Nivyo shoboka ko Imana ikubwira ku myaka 99 nguzovyara umwana, hama uvyizere witana amazina n'umufasha wawe. Amazina avuga ngo wewe uri sekuru w'amahanga, nanjye ndi inakuru w'amahanga, utazi neza karakteri y'Imana yaguhamagaye. Imana Aburahamu Imana yabaje kumwishigurira, iramubwira ati cyo duta uzuduta amadute yawe, mbwa ntuzudute jewe. Jewe ndi Imana idasubiza inyuma ijambo yavuze. Ndi Imana icyo navuze ndagishigikira gushika ku iherezo. Ati rero Aburahamu dohora ivyo nakubwiye mfite n'ubushobozi bwo kubishitsa. Naje gutangariza ishengero no munsi. Ivyo Imana yakubwiye ifise na capacity yo kubishitsa mu izina rya Yesu Kristo. Ni nka Imana yibwiye ati Aburahamu nimba utaravyara si jewe nananiwe, ndindiriye igihe nzobikorera. Mbwa Jefse capacity yo kubikora ubunyene cyane ejo cyane mu mwakuza, mugabo ndi Imana ishoboye vyose. Haleluya. Haleluya. Kandi nishoboye vyose par rapport y'ibihari, ishoboye vyose par rapport y'ivyifise. Munyumvise neza. Bibiliya somera umurongo umwe muri Abifilipi 4:19. Abifilipi 4:19 havuga ngo kandi Imana yanje,
ndakunda abantu bafise imana mbwa bayizera. Ndakunda abantu bafise imana kandi bayirata. Abantu bafise imana bavuga ati kandi imana yanje. Umviriza Paulo yandikira ishengero. Arababwira ati hey, nimugire ikibazo. Ndafise imana ati kandi imana yanje. Kandi imana yanje. Izobamara ubukene bwanyu bwose. Nkuko itunga ry'ubwiza ryayo riri. Apana nkuko itunga ryo mu gihugu mubayemo riri. Izobamara ubukene bwanyu bwose nkuko itunga ry'ubwiza bwayo. Itunga ry'ubwiza bwayo riri ryo muri Kristo Yesu. Amen. Twese tuvuga ati itunga ry'ubwiza bwayo ryo muri Kristo Yesu. Tuvuga ati itunga ry'ubwiza bwayo ryo muri Kristo Yesu. Imana yaraplanifye ivyereke ubuzima bwacu. Reka maze mvuge gutya, Imana yafise itunga ryayo. Itunga ry'Imana si iki gihugu. Itunga ry'Imana si rya onkle wawe. Itunga ry'Imana si rya bosi wawe. Itunga ry'Imana ni ry'Imana nyene. Rirahari, irarifise, riri ngaho. Imana idesize kukumara ubukene, nivyo Paulo yavuze. Nibukumara ifatiye kubihari. Nibukumara ifatiye aho ukora. Nibukumara ifatiye kuba muzinanye. Imana ibukumara ifatiye ku itunga ryayo ry'ubwiza ryo muri Kristo Yesu. Haleluya. Bari Imana uca wumva ko mwe muyankoso yakantu. Hari gihe dusenga. Mugabo uri kurasenga ukavuga ati Imana koresha onkle wanje ari muri Australia. Muvugishe. Muganirize. Anduke $100 jana. Wewe uri kurasenga mugabo uri kurorienta Imana ingene ikora. Naho umenga itunga ryayo ni onkle wawe. Itunga ryayo si onkle wawe. Imana yari onkle atarabaho kandi yari yaragabiye imigabo y'uko izokugirira neza onkle wawe atarabaho. Aho ifise capacity yo kuguhaza atabigizemo uruhare. Atakontribute ikintu na kimwe. Haigi muravuga ati Mana ndiko ndasenga mugabo rabuke mukoresha wanje mukore ku mutima simaka. Bose n'ibikoresho vyiwe n'umuboyi wawe yo mukoresha. Nimwanyumvise neza. N'umuntu utaruzi yo mukoresha. N'umuntu mutigeze mumenyana yo mukoresha. Kuko bose bari mu maboko yayo n'ibikoresho vyayo. Iyo ivuga ngo ndi El Shaddai, ndi Imana ishoboye vyose. Nishoboye vyose paraporo y'ivyo ufise n'ivyo udafise. Ishoboye vyose paraporo yayo kubwayo nyene. Ndatawe igituma abagabo bemera akavuga ati ndavuye iwacu ndagiye. Imana reka tugende. Umwaje tugiye naho nzi. Mugabo Imana yampamagaye yitwa El Shaddai. Yambwiye ngo nzokubera vyose hose aho uzobugeze mu madomene yose. Dori ati mbega ni wategwa n'ibibazo uzotabagwa nande? Ndafise Imana yitwa El Shaddai. Niyo turiko turajana, niyo turiko turakorana. Ndafise Imana yitwa mushobora vyose. Ateka rabasanta ragaba. Aho yaravuze ngo nzokugirira neza. Yaravuze ngo nzogushira hejuru. Yaravuze ngo nzoguhezagira. Yaravuze ngo uzomutwa n'uzomurizo. Yaravuze ngo uzowimbere n'uzowinyuma. Ijambo ryayo igituma turyakira ni kubera ingene tuyizi. Abantu bazi Imana neza bavuge amen. Hari umuririmbyi umwe yavuze ngo nzovuguruza abakuvuga nabi. Ndababwiye kugira neza. Nzovuguruza abakuvuga nk'abatakuzi. Hama ndababwira ko Imana yacu igira neza. Numva umenga nohagurutsa abantu muri iki kibanza bizera Imana kandi yonyene. Ndavuga ngo bizera Imana kandi yonyene. Muri yo hari amasoko yose ukeneye. Muri yo hari abantu bose bakenewe. Muri yo hari yo byose ukeneye. Biriba ngo ayishije itunga ry'ubwenge no kumenya kose. Muri we hayishije mu itunga ry'ubwenge no kumenya kose.
nimurabe ingene twishize mu maboko y'abantu. Hari igihe twigisha abantu kandi naje umuntu aravyigisha ati ama connection ni meza, abantu ni beza, kandi n'ubunye ndabishingiye ntahe ama connection ni meza kandi abantu ni beza, ariko ntibitwa mushobora byose. Nusema ko batitwa mushobora byose barahindagurika, sabizigirwa ku byo bavuga. Nusema ko atarabizigwa ku byo bavuga, reka ndakubwira ikindi kintu kuri bo, ni kubera abantu atari bekiye y'Imana. Imana umunsi umwe yabwiye Eliya ati genda ku mugezi Keriti, nzokugaburira, nzoyitegeko igikona. Ndafise umugenzi umwe umunsi umwe yarashonje arasenga avuga ati Imana shaka indya, kandi muri umwanya ntanja mbona. Ahejeje gusenga haza agashuru kazana inoti, abona inoti iguye ngaho, areraguza ko atawitaye arabura, hamaratora ayo mafaranga aragenda arajya. Nyumviriza neza, iyo Mana ishoye kuguha ibyo kurya, ishoye no kukumara inzara. Ishoye no kukumara inzara, ishoye no kukwigisha utarishe. Harige Imana ivuze ngo shobora byose. Je sinzi ko muvyumva. Erega umubayere wawe yakubwira ati numva aya mezi atatari imbere, Imana iguma ingobera, Imana iguma imbwira, Imana iguma ndasinzira ikambwira, ndagenda ikambwira ati amezi atatari imbere, genda ubeho uruhuke ugubwe neza. Erega yitwa El Shaddai. Ninde yokobera, ninde yokosha ntiyohe. Bibiliya ivuga, Yeremiya yavuze ngo Imana yanyoheje ndoha, nta numwe yokosha hama ngo yanke koha. Wari kuvuga ngo twaracanyemo n'umugenzi wanje, ijoro rimwe yo barekonsiliya. Nimunyumvise neza, ijoro rimwe yo barekonsiliya. Iri sifu igendera uyu hama ikagendera uyu, ikamubwira ati subira mufatane. Yitwa El Shaddai. Karama sarakataraba lemprazovelika zovlerikata ranta kabaye. Nagomenda kubwira ngo nta kigwanishwa na kimwe giciye kurwanya kizogira ico kimara. Uryakire nk'ijambo ryanje, nari mvuze ngo ukuri ko waragize, nta kigwanishwa na kimwe giciye kurwanya kizogira ico kimara. Kandi ururimi rwose ruzohaguruka kukuburanya ruzotsindikwa imbere yawe. Nyiganza mugenzi wawe n'amafyeri menshi mu byati uku niko waraho agize. Iri ni ijambo ry'Uhoraho. Kandi Yesu yavuze ngo umuntu natungwa n'umutsima gusa, atungwa n'ijambo ryose rivuye mu kanwa k'Uhoraho. Umuntu atungwa n'ijambo rivuye mu kanwa k'Uhoraho. Ijambo ry'Uhoraho ryo kubeshaho rikakubeshaho, iminsi 30 igahera, ukwezi kugahera, amezi 5 agahera, umwaka ugahera. Reka ndababwira mwemwe yarashize ku mutima kuba, ndabuze ijambo nokoresha, kuba haleluya, kuba empowering. Mu kirindi nokoresha ijambo rimeze gute? Kuba komeza, kubongera inkomezi, kuko imbere yanyu hariho amezi 6 tugiye kubandanya kugira ngo turangize umwaka. Urakeneye inkomezi zishasha, urakeneye ivyimbo bishasha, urakeneye kwizera Imana mwakanguranye urugendo, urakeneye kwizera nka El Shaddai, ukamenga mu kwezi kumwe yohindura ibintu, mu mezi 2 yohindura ibintu, mu minsi 5 isigaye yohindura ibintu. Nucika intege, uwayanumye kugukomeza, bandanya urugendo. Eliya umunsi umwe yicara munsi y'igiti cy'umuretemu, yicaraho ngo yisabira gupfa, ngo kuko yarawizwe n'urugendo. Mugabo Imana ishimwe, El Shaddai niho yarari, acaramanuka amuhereza ibyo kurya, hama aramubwira ngo urugendo ruracari rurerure, naje kukongera inkomezi, urugendo ruracari rurerure, amezi 6 ari imbere yawe. Nucika intege, bandanya, genda uko inkomezi zawe zingana, subira uterera urusenga. Ante koria basontaraba
umunsi umwe Petero yaracitse intege, yarayijoro ryose ariko araroba, yabuze ikintu na kimwe, yicaye ariko arasobanura urusenga. Yesu Shaddai amusanga ngaho, Yesu amusanga ngaho, aramubwira ati Petero subira mu kiyaga. Ati narayeyo nabuze ntacyo narose. Ati navuze ndi El Shaddai, Imana ishobora byose, Imana ishoboye kuguha amafi mu kiyaga wayabuzemo. Subirayo. Bibiliya ngo asubiyeyo araroba ifi ngo isenga zagwa gucika. Mu kiyaga warayemwo n'ubuhinga bwose ufise wabubuze. El Shaddai yaje ndadekaraye amavuta mu izina rya Yesu Kristo y'ubushobozi bw'Imana nzima akubature, 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 akubature. Bibiliya ivuga gutya, ivuga ngo itegeko ryamwe mu buzima ryaducunguye, ryatubatuye, ryatuderivye kugira ngo nituganzwe n'itegeko ry'icyaha n'urupfu. So ndadekaye mu izina rya Yesu, itegeko ryamwe mu buzima rikubature munsi y'andi mategeko yose, rigukureyo, rigugire free, rigugire widegemvya, amagara widegemvye, business yawe zidegemvye, abana bawe bidegemvye, ibikorwa byose byidegemvye mu izina rya Yesu Kristo. Turiko turavuga El Shaddai. Kandi Imana yanjye izomara ubukene bwanyu bwose. Ufise ubukene bw'abantu, Imana ifise benshi. Ufise ubukene bw'ivyumviro, Imana ifise isoko ry'ivyumviro muri yo. Nta numwe iterereza icyumviro, Imana ifise isoko. Oya Jesse ivyo numva ko ari byo muri ko murumva. Ufise ubukene bw'inkomezi, Imana ifise inkomezi zidahera. Ndumva tugiye gufurayinga. Narizeye gose ko ijambo ryo rihindura amasezo, ijambo ryo rihindura sezo. Ndizera ko sezo shasha itanguye mu no muryango mu izina rya Yesu Kristo. Ndizera ko ariho sezo shasha itanguye. Sinzi ibyabaye mu mezi atandatu aheze, muga ndizera sezo shasha dutanguye mu izina rya Yesu. Itanguranye n'uruzi rutemba, itanguranye n'uruzi rutemba, rutohagarikwa n'umuntu n'umwe, rutozibirwa n'umuntu n'umwe mu izina rya Yesu. Kimwe mu bintu bijanye n'uruzi riko ruratemba ntushoboye kuristopa, ntushoboye kuristopa, ntushoboye kuristopa. Harakarimba ngomba kurimbana n'ishengero. Ose bazome nyaku hambaye hambaye mwami manura hambaye bose bazo. N'abaganga bakubwiye kutazokira, uzosubira gutemwanya ko Imana yawe ikomeye. Urahambaye abarabarabarabaraba mwami Mana, mwami manura. Biraryoshe kuvuga ubukuru bw'Imana, biraryoshe kuvuga ko ibereye icubahiro, biraryoshe kuvuga yuko idaharirizwa ufite temonyage, biraryoshe gushinga intatara amajambo uvuga ngo Imana yacu irakomeye. Mwami manura abalakarramanda rajabaye bose bazomeye nyaku reba satara kamanda kamanda gabaye ura abara kamanda
bose bazome ayabarakasarabaya ambaye. ndiko ndumva amajwi y'abantu bazoza kubabaza ati mbega mwakoresheje formule iyihe, mbega mwaciye mu nzira iyihe, niye tekinike mwakoresheje, mbega mwari muzinanye nande, ninde yaguserukiye. ariko uzoca baririmbira indirimbo uvuge ngo imana yacu irahambaye, mw'ijuru no mw'isi irakomeye. aho nkeneye umvugira azovugira, aho nkeneye umfasha azofasha, aho nkeneye umpeka azomeka, aho nkeneye umfata ukuboko azofata ukuboko. aho nkeneye umfata ukuboko azofata ukuboko, aho nkeneye ushyira ku mugongo akameka azomeka, azomeka, azomeka ku mugongo wiwe ndavuze ikibanza. ambaye bose bazome nyako ambaye. numvise ijambo rimbana rinini ngo ku mugongo wiwe urafise ikibanza, aho bikenewe ko guheka azoguheka, aho bikenewe ko kuvugira azokuvugira, aho bikenewe ko gushistifya azogushistifya, aho bikenewe ko kwinjiza azokwinjiriza. He's our Father, He's our Father, He's our Father, He's our lovely Father. He's our God. See with me. He's our God. Oh, see how great, how great, how great is our God. How great is our God. He's our God. He's our God. He's with me. How great He's our God. He's our God. Oh, receive how great, how great is our God. Nagomba mbwira umuntu yari afise ubwoba, tuza tuza. Reka mvuga nk'uko Imana yabwiye Yoshua ati shikama ushira amanga, shikama ushira amanga. Wowe ugiye kubito shikama ushira amanga, wowe ugiye kubivamwo shikama ushira amanga. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hey, urahambaye, urahambaye, hambaye, hambaye, usibazome nyaku. umukobwa umwe nari ndamurongoye mw'ishengero, agongwa n'imodoka, iyo ntari ndamaze kuyivuga. hama agenda ku mudogiteri, umudogiteri amubwira ati ubuzima bwawe bwose ntuzosubira guhaguruka, ati n'amaburiburi niwamara amezi 6 uryamye muri pozisiyo imwe utagira, atawe urashoboye gusubira gutambuka. hama umwana w'umukobwa aravuga ati hariko Imana yanjye yitwa Elshadai, hariko Imana yanjye irakomeye, ivyananiye abantu ishoboye kubikora.
acavuga ati reka ngende kurondera pastori dusangire ukwizera hama dusengere Shaddai ashe gukora ibitangaza bihinduka imbizerere mu matwi y'abantu. Acaraza naye ndamubwira ati ejo saa 4 nzobanda gushikire muri wanyu. Hama ndagenda ndamubwira ati banza ushire kure ordonnance y'umuganga, ati banza wibagira ivyo yakubwiye, ati reka ndakubwire icyo uhoraho avuga. Atavuga ngo imibabaro yacu amadurere yacu niyo yishizeko. Ndamubaza turi kurababara, ati cyane ndiko ndababara gose. Namwe atariko amadurere yawe niyo yishizeko. Aravyizera. Hama turasenga. Duhejeje gusenga Imana ikora igitangaza. Ahaguruka nyene apanejo. Boni Imana hari bitangaza, hari namasenga Imana umunsi umuzonyugura amaso mbona iriki yakora igitangaza ingene bigira. Sinzi kizobinkorera muga niyabinkorera umunsi umwe nzobibabwira. Ingene yunzi iryo gufa ntavyonzi nukuri, ingene yunzi iryo gufa ntavyonzi. Muga birajungira eje kujunga nje murara hagurutse. Ati pasa ndakize nibikomere n'ivyari bwahere. Mugabo naramukunze uwo mwana w'umukobwa ninaco gituma nzanye intaye. Acavuga ati je ntagiye kwiyereka umudogiteri yambwiye ko ntazopfa asubiye guhaguruka imbere y'umunsi umwe. Haciye umunsi umwe yari yampaye amezi 6 ngiye ndamushire igikorwa Yesu ankore. Acaragenda ati dogiteri amubonye ati uri kuratambuka. Aramushikira ati habaye iki? Ati El Shaddai uwaremye nahuye n'uwaremye amagufa apana uyarepara. Nahuye n'uwaremye amagufa apana uyarepara. Nahuye n'uwaremye amagufa. Imana imwe rudende zinari sumba yandi daje zanyamasi. Uwaremye amafyiga ari ngaha, uwaremye amaso ari hano, uwaremye amagufa ari hano, uwaremye ibihe ari hano, umutegesi w'ibihe ari muri kino kibanza. His name is Jehovah Rapha. His name is Jehovah Rapha. Yahweh, Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, Jehovah Adonai, Mana Muremyi, Datawa twese, umutegesi w'ibihe, Imana imwe rudende, Imana itagira umuvisi, Imana itagira umusipeya, Imana itagira icegera. This Christ. Imana itagira icegera biri hano. Imana itagira umusipeya biri hano. Imana Imana itavuguruzwa. Amen yayo ni amen, ego yayo ni ego, oya yayo ni oya. Nta numwe avuze icyo bikorako. ntare yo ku gishisi cya Dawidi kandi utegetse. Ako gasubiremwo ntawakuvuguruza sinari sumba yawe. Gasubiremwo izina ryawe ni Yesu Kristo w'icyubahiro. ntare yo ku gishisi cya Dawidi kandi utegetse. Akorerako ntawakuvuguruza sinari
usa nawe Yahweh izina ryawe ryubahwe ubwami bwawe buze ibyo ushaka bibe izina ryawe ryubahwe ubwami bwawe buze ibyo ushaka bibe yawe izina ryawe ryubahwe ubwami bwawe buze ibyo ushaka yawe ndaje nzanye amashimwe yawe umugore umwe yagwaye ubutinyanka imyaka 12 arakoresha formule zose isitanga kugira ngo akire icyo cyago birivuga ngo abavuzi bari baramumariye ko itonga rye hama umunsi umwe yumva izina risumba yandi mazina yose ririko rirarengana mu gisagara yumva El Shaddai karengana mu gisagara birivuga ngo aribwira sinzi ko noronka umuntu yibwira muri iki kibanza Yesu we wari hano ubushobozi bwiwe bwo buri hano presence yo iri hano mugabo harakene umuntu yibwira mu mutima uwo mumama aribwira aravuga ngo naho nokora kuyonga by'impuzu ziwe arakreya indi formule yo gukira isitazi aribwira mu mutima atandi maformule yose yaranyankiye atari ki formule ishoboye gucamwo abaganga nayo banyigishije mu kibano naho nigeze ndayumvana ariko formule zamutse mu nkemo yanje ishoboye kundibera ishoboye kungira widegenja acaragenda kora kuyonga by'impuzu ziwe ndashima Imana birivuga ngo amaraso ahagararira aho nyene Yesu Matakaраbasorabaya Lebriga Santa Ragabaye sinzi imyaka bimaze ivyawe sinzi igihe bimaze ivyawe mugabo muri presence nk'iyi Imana yambwiye ngo ije kurestora ubuzima bw'abantu ije kurestora ubuzima bw'abantu kandi rikira urestora hari ibyizi birikira restora hari amahoro ashikira restora hariho inzira irikira restora hariho amadesine irikira restora hariho lebaraga Santa Ragabaya ramamamanda bebaragabande bese celebrelia libaragamanda gabade Imana yambwiye ije kurestora irakeneye kumutangurana igice cy'umwaka gishasha ubundi bwiza indi fresher spirituelle Imana irakeneye ibyizigiro bishasha ukwizera gushasha vision nshasha umuriro udahagarikwa muri fazi ya kabiri y'umwaka God is doing more business Ebra sombre gidi our God is doing more Yes Rirasigwa nk'umukiza Yeshua rirasigwa nk'umukiza umusovera Nusamare igitangaza cyane gucike Nusamare something is happening in this place there is something matakarabaso hari ikintu gishasha giye guhagurukana hari ikintu gishasha Imana ikihagurutsa hano hari ibyizigiro bishasha Imana ikihagurutsa hano hari ukwizera inembarable Imana ikihagurutsa hano asobigata gabare unstoppable faith
Unstoppable faith. Unstoppable faith. Ay, 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 ay. Unstoppable faith. Eteriba sontaraba. Etirabanda gaba. Unstoppable hope. Unstoppable faith. Ekariba sontaraba. Ukwiza kudadarika. Kudo kwatu kumejotras. Unstoppable man. Ekiraba sontaraba. Epravira tanskovia. Etariga basobria. Ekizo briga dagabaye. Unstoppable nation. Unstoppable nation. Unstoppable nation. Jesus is alive in this place. Jesus is alive in this place. Mu bantu tuva twakira hano. Mu bantu tuva twakira hano. Umwe muri bo ashingira intangene ya jihano. Arambwira ati nari nicaye mu ikoraniro. Uri kurigisha nkuko nyene. Ati nta nubwo wasengeye. Ati nta nubwo wankozeko. Ati nta n'umuntu yaranze. Ati ariko nicariye ngaho. Ubutumwa bwiza bikora buvugwa mu kirere nk'iki. Ati numva ubushobozi bw'Imana bunciyemo. Burankiza ingwara nari mfise. Maranye igihe. Umwanya nk'uyu n'umwanya w'ikorwa bya mpwemu yera. Si umwanya wo gusamara. Si ngombwa ngo ndakurambike k'ibiganza. Imana iri muri kino kibanza. Yesu ari hano kandi ni muzima. Ubushobozi bwe buriko buragenda hano. Ndavuga ngo mubaribere mu izina rya Yesu Kristo. Umuntu wese yari yuganiwe ahantu atazi ingene azohava. Ntabona inzira isohoka, ntabona niyinjiye. Ndasenze mu izina rya Yesu. Nkuko imbere y'Abisirayeli babona ikiyaga batabona inzira, Imana ikabaha inzira muri icyo kiyaga nyene. Ndadekaye aho nyine hatagira inzira, haza inzira. Ni haza inzira mu izina rya Yesu. Ivyimbo bishasha bihaguruke muri wewe. Amastrategy mashasha ahaguruke muri wewe. Imbono shasha ihaguruke muri wewe. Favor shasha ihaguruke ku buzima bwawe. Blessing, I command blessing hejuru ubuzima bwawe. Energy, unstoppable faith. Tugiye kwinjira mu gice kiri prophetique gose cy'umwaka bwizwa gutegwa intege. Paulo abwira Abaroma ati numva nkumbuye kubabona kugira ngo ndabahereze ingabire y'impemo, kugira ngo ndabepatinge, kugira ngo ndabahe ubushobozi. Nanjye ndasenga muri iri koraniro utegwa intege n'umwami, ukomezwe n'umwami, uhagurutswe n'umwami mu izina rya Yesu Kristo. Ushigwe hejuru umwami, ukwizera kwawe guhaguruka ukundi gusha in the mighty name of Jesus. Iyasezeranye niyo kwizerwa. Duhagarare twese. Ko ngira ndangiza kwigisha, duhagarare twese. Karabasota rabaya. Mentoko robosia. Naho sigaranye umwanya mutonyi. Hari umurongo umwe ntogenda nasomye. Reka soma Abaroma 4:18. Havuga ngo baramuyizera yizigiye ibitokwizigiwe ngo abe sekuruza w'amahanga menshi, nkuko vyavuzwe ngo uruvyaro rwawe niko ruzongana. Kandi ntiyagabanuka ku kwizera. Yitegereje umubiri wiwe umaze kuba kaheze, kuko yari amaze imyaka nk'ijana y'amavuko yiwe. Na Sara yari yaraciye, yari yaragiye haruhande ya marge, yari yarakuwe mu murongo, nta byinziga yaragifise, ariko ntiyagabanuka ku kwizera. 20. Ariko yiyumvira icyo Imana yamusezeraniye, ntiyakekeranishwa no kutizera, ariko aremeshwa cyane no kwizera. Ndasenga ngo ishengero riri hano riremeshwe no kwizera, ryoye gukekeranya, remeshwe no kwizera. Naho byo byabaye akaheze, naho byo bitagishoboka, remeshwe no kwizera. Hallelujah.
ariko yiyumvira icyo Imana yamusezeraniye niyakekerane. Sinzi ko hari abantu bafite amasezerano hano, nimba bahari bambwira amen ivyibushe. Aba bantu bose murafite amasezerano, nimba muhari musuye musemerera amen. Alors kubera ko Imana yaduhaye amasezerano, biriva ngo kugira ngo tuyiyumviriye twoye gukekeranishwa no kutizera, ariko turemeshwe cyane no kwizera. Ndakunda 21, umviza 21 nivuga, amenya neza adakekeranya yuko icyo yasezeranye ishobora no kubikora. C'est ça El Shaddai. Uyu ni we El Shaddai rero. Icyo yasezeranye, ndazi neza ko icyo yasezeranye kuri iri shengero azogikora. Sindosa abana b'ishengero hano, ndazi neza ko icyo yasezeranye kuri mwebwe izogikora. Nawe utavyizera, je ngenda vyizera mu gishingo cyawe, uzosororera bibaye. Haleluya. Ndabizi kandi ndabizi neza yuko icyo yavuze na jambo ryavuze Imana ngo rihere, Imana ngo rihere. Na jambo ryavuze Imana ngo rihere, ryavuze Imana ngo rihere. na jambo ryavuze Imana ngo rihere, na jambo ryavuze Imana ngo rihere. na jambo ryavuze Imana ngo rihere, na jambo ryavuze Imana. erekane Imana, erekane Imana, El Shaddai. erekane Imana, erekane Imana. Na jambo ryavuze Imana ngo rihere, erekane Imana, erekane Imana. Mwiganza mugenza mu byati remeshwa no kwizera, remeshwa no kwizera, remeshwa no kwizera, hagarikwa no kwizera. Subirayo mu kwizera, subira utangure mu kwizera, subira ugerageza mu kwizera, genda usubire ugura mu kwizera, fata yanzira kandi mu kwizera. Biriva ngo uko kwizera ni gutetereza, uko kwizera ni gutetereza.